Je nitwa Siboniyo Jean Berchmas ndi leader communautaire president wa organisation bita Association of Mentors for Business Entrepreneurship. Tuvuze ngo business entrepreneurship no kuvuga kugerageza kwiyungunganya, tuvuze ati tuti innovation sociale, impinduka zizana canke akabirya kazana impinduka mu kibano, gufasha abantu kwitegurira imigambi yo kubaho, kurondera uburyo bwo kwibeshaho, cyo twokwita activité génératrice de revenu, kubafasha kupanga iyo migambi hamwe kuva mu mutwe gushika bagiye kubivyaza umusaruro bashobore kuronka ubuzima. Mvuye kwiga business entrepreneurship kuri muri Iowa muri 2016, nabonye yuko ubumenyi mfise ntobwigumanya jenyene. Hanyuma kandi nikindi je sinakunda ko nigisha ibintu by'amateori, kuko je nari ngeze ahantu aho mateori mvuga nti noneho twigiye vraiment turiko twiga tuja he. Ncavuga rero nti sishobora kwigisha business nanje ariko ndakora business. Za business zimwe nahora nkora kera zitari professionnel, ndazigira rero muri voie professionnelle. Muri Sacor rero niho ntanguza iyo Sacor Services, aho dushiramwo vy'ama image, ivyo vy'abashoferi kutu, ivyo vy'ama tradition de document, hanyuma ukaduga kamenya ingene muri obere basabiki, ivyo uza ingene bagira ama comptabilité bigenda gute, ivyo wigisha abandi wewe ufise experience ya. Rero biranamfasha kumenya ko nigisha vyo kuko ingorane duhura nazo. Bajya mu Kirundi bavuga ngo indawo yibaza wayirayeko. Je burya rero ubu nigisha ivyo nzi kuko ndi umu entrepreneur. Musanzwe turazi mu bashoferi b'abarundi ngene tumeze, umuntu araguhenda imodoka yagwaye itavyo yagwaye, ukamubwira aje gutora abana kwishuri, ugasanga yaguhenze umwana akaguma kwishura murindiriye ntamubone, abakibi bitoro bagatukana. Urazi yuko banavuga bati umuntu avuga nawe bavuga ngo bafise imvugo y'abakonvoyeur, no kuvuga abakonvoyeur baramenyekanye kuri ivyo. Hanyuma ngo umuntu warumoge nk'abashoferi b'amabisi, ivyo bintu ukavuga ati none abashoferi bategereza kuba bazi ko tubakeneye mu buzima bwa misi yose. Ni gute twogira abashoferi b'indero bize, kandi tukabigisha conduite runtu, donc inyifato runtu, tukabigisha ibintu bakenera mu buzima bwa misi yose, imashini habe mobile, dufate nkazi yavuze kuza kwanima muri communauté, communication, imashini ku buryo umujanye nko mu nama utaza gusubira kwikoroga mu byo kwandika ama liste y'ama presence, kuza gutanga amahera ya participa. Rero niho niyumviye yuko dushobora kugira umugwi w'abashoferi beza bashobora kuza gufasha muri communauté, hamwe ujanye n'umuntu uvuga ati najanye n'umuntu mwiza yamfashije ibikorwa, n'umuntu wo kwikorako muri mwibarabara agenda nkuza amategeko yibarabara, utagenda urasemba umutima ati ndapfuye. Abo rero barashoboye kuba tugikorana na Hub d'Innovation International. Nagumana nababwire yuko sibo bonye tugomba gukorera, tuko turakorana n'abandi, kandi n'abandi bipfuza abashoferi batabamerera nabi, batabononera akazi, kandi babayagisha neza, bakundira abo bagendesha, abo bacabazi wacu. No kuvuga nagomvye kwigisha ico bita prêcher par l'exemple uri kuratanga, donc leadership ivuye muri wewe mugabo ikerekanirwa mu bikorwa, apana amajambo gusa. Ugwaruka ijambo ndabatekereye, kora ivyo ukunda, hanyuma ntiwisondeke mu vyo wiga, iga ivyo ukunda, ukora ivyo ukunda, urondera amahera kugira ngo ntube exploiter n'abantu bagomba kugukoresha uko badashaka.